Inama ya mbere yo kwandika igitabo citwa Bibiliya yatanguye itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 325 ihera itariki 25 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 325. Bikaba bivuze yuko inama yo kwandika igitabo ca Bibiliya ya mbere, iyo nama ikaba yamaze imisi igera kwijana na 25. Iyo nama ikaba yabereye aho bita aho Iniseya akaba ari mu gihugu ca Turikiya y'uyu musi. Iyo nama ikaba yabaye mu mwaka wa 325. Iyo nama ikaba yitabiriwe n'abahinga bagera ku majana 318 bavuye mu mihingo itandukanye y'isi. Iyi nama y'Iniseya ikaba yatumijwe n'umwami w'abaromani w'ico gihe uwo bita Constantine wa mbere wa Roma. Umuyobozi w'inama ya Niseya yo mu mwaka wa 325 akaba yari uwo bita Hostius wa Cordoba wo muri Espagne. Uwo akaba yari we muyobozi w'iyo nama. Iyi nama ya mbere yo kwandika igitabo citwa Bibiliya yo mu mwaka wa 325 yabereye Iniseya, ikaba yabaye itumijwe n'umwami w'abaromami Constantine. Si Imana yatumije iyi nama, nta nubwo ari Yesu, oya, ahubwo ni umwami w'abami Constantine wa mbere wa Roma niwe yatumije iyi nama. Nk'uko twabivuze, umuhagarikizi w'iyi nama warayihagarariye akaba ari uwo bita Hostius wa Cordoba muri Espagne. Uwo akaba ari we yarahagarariye ibikorwa by'iyo nama yo kuri uwo munsi. Inama yatanguye itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 325 yihera itariki 25 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 325, imaze igera kwijana na 25. Iyindi nama rero yo kwandika Bibiliya isezerano rishasha ikaba yabaye mu mwaka wa 393 AD. Iyo nama ikaba yitwa Calf of Hippo. Iyo nama ikaba yabereye i Hippo muri Algeria. Niho bemeranije ko ibitabo by'isezerano rishasha bigomba kuba ari ibitabo 27. Uwo bita Augustino niwe yari umukuru w'inama ya Hippo yo mu mwaka wa 393 yo kwandika Bibiliya, na cane cane ukwiga ivyoshigwa mu isezerano rishasha. Iyo nama rero yiswe Calf of Hippo yo mu mwaka wa 393 yabereye i Hippo muri Algeria. Akaba ariyo nama yemerejwemwo ko mu isezerano rishasha hagomba kujamwo ibitabo 27. Iyindi nama rero yo kwandika Bibiliya ikaba yabaye mu mwaka wa 397 AD. Iyo nama ikaba yabereye Carthage muri Tunisia. Bishop wa Carthage Aurelius niwe yari umukuru w'iyi nama. Iyi niyo nama ya nyuma yo kwandika igitabo ca Bibiliya yabayeho. Iyi nama ikaba yarangiye hemeranijwe ivyo boshira mu gitabo ca Bibiliya ndetse n'ibindi batoshiramwo, na cane cane ivyo byose bibangamira inyungu z'abaromani. Narijya ko ico gihe aribo bari bahamagaje izi nama zose zitegura inyandikwa rya Bibiliya, mu gihe bari bamaze rero kubona yuko inyungu z'abaromani zitobangamirwa. Ico gihe ivyo bemeranije byashoboye guca byemezwa birashigwamwo. Ibi rero no kuvuga bikaba byemejwe mu nama ya nyuma rukokoma yo kwandika igitabo ca Bibiliya yabereye muri Carthage muri Tunisia mu mwaka wa 397 AD. Ibi byose tumaze kuvuga bikaba bigaragara mu gitabo citwa Doctrine Gracianum co mu mwaka wa 494. Mu nama ya Niseya yo mu mwaka wa 325 AD yahamagajwe n'umwami w'abaromani Constantine wa mbere, niyo bafondeyemwo ico bita Trinite canke se ubutatu. Ico bita Imana Data n'Imana Mwana ndetse n'Imana Mutima. Iyo mvugo ikaba yafondewe muri no nama ya Niseya yo mu mwaka wa 325 AD. Inama yari yahamagajwe n'umwami w'abami Constantine wa mbere wa Roma. Niho bafondeye Trinite canke se ubutatu, Imana Data n'Imana Mwana n'Imana Mutima Mweranda. Imirongo yose igaragara muri Bibiliya yigisha ubutatu ikaba yafondewe muri no nama yo mu
mu mwaka wa 325 mu nama ya Niseya. Ubwo rero ikindi cabaye mu nama ya Niseya mu mwaka wa 325 niho bafondeye ibirabana n'ingene Pasika izoza irahimbazwa n'igihe izoza irafondegwa n'igihe izoza irahimbarizwa. Ubwo rero imirongo yose ivuga kuri Pasika nayo nyene ikaba yafondewe mu nama ya Niseya yo mu mwaka wa 325. Ubwo rero ikindi umwami Tewodoze nawe yatumije inama mu mwaka wa 381 AD. Iyo nama ikaba yitwa Conseil de Constantinople. Iyo nama y'Constantinople yiswe Conseil de Constantinople niyo nama yafondewemwo inyigisho zivuga urupfu rwa Yesu. Imirongo yose ivuga kubirabana n'urupfu rwa Yesu ikaba yafondewe mu nama y'Constantinople. Iyo nama ikaba yabereye Istanbul mu gihugu ca Turkiya. Hakaba hari mu mwaka wa 381 aho bariko baremeranya ingene Yesu yoba yaravuye ngaha kuri inosi asubira mu ijuru. Ubwo baca bemeranya yuko bovuga yuko Yesu yapfuye, ndetse baca bategura n'inyandiko zizoshobora kwigisha ivyo bintu bikinjira mu mitwe y'abantu. Ivyo rero bikaba vyateguriwe mu nama y'i Constantinople. Iyo nama ikaba yabereye Istanbul mu gihugu ca Turkiya. Hakaba hari mu mwaka wa 381. Ibi bihugu vyose rero vyagiye biberamwo inama zo kwandika Bibiliya. Impamvu zabereye muri ivyo bihugu ni kubera yuko ico gihe ivyo bihugu vyari vyarigaruriwe n'ubwami bw'abaromani, narijya ko ico gihe abaromani nibo bategeka isi yose mu citwa Roman Empire canke se Empire Rome, leta nganzasi y'abaromani. Ico gihe abaromani bari bafise ubwami buramvye, ubwami bwamaze imyaka irenga 800 aribwo butegeka isi witegekesha inkoni y'icuma. Ubwo rero muri rusangi ivyo bihugu vyabereyemwo inama, n'ubundi vyasa yuko ari nk'inama iriko irabera i Roma, kubera ko ivyo bihugu nibo babitegeka abaromani. Bibiliya rero harimwo ibitabo bimwe na bimwe mu gitabo ca Bibiliya vyagiye vyitiririrwa abantu runaka karibo bavyanditse, mugabo kuvyukuri atari bo bavyanditse. Akarorero igitabo c'itanguriro, igitabo cyo kuvayo, icabarewe n'ico guharura, ndetse n'igitabo cyo gusubira mu byagezwe, ivyo vyitiriwe uwo bita Mose canke se Musa kariwe yavyanditse. Ariko iyo usomye igitabo ca Bibiliya ntagatifu isanzwe ikoresha n'abakatolike, ico gitabo ugisomye kuri page ya 16, Bibiliya ntagatifu ku ipaje ya 16, bo ubwabo baragaragaje yuko kuvyukuri ntabwo ibi bitabo itanguriro, kuvayo, guharura, abarewi, gusubira mu byagezwe, ntabwo ibi bitabo bitanu vya mbere bitangurira Bibiliya vyitiriwe Mose kariwe yavyanditse ariwe yavyanditse. Ivyo bigaragara muri Bibiliya nyene, Bibiliya ntagatifu ku ipaje ya 16. Ubwo naho ushobora gusangaho iyi nyandiko. Ubwo rero si Mose yanditse ibi bitabo, nubwo vyitiriwe Mose kariwe yavyanditse ntabwo ari byo. Mose afise igitabo kimwe citwa Taurati, ico gitabo nico conyene citiriwe Mose, nayo ibisigaye vyose Mose yaravyitiriwe ariko nta nivyazi. Ubu Mose naho yozuka akamubwira ati igitabo c'itanguriro urakizi, yovuga ati ivyo ni bwa mbere ndavyumvise. Bamubwiye ukuvayo, yovuga ati ivyo bintu si ivyanje. Bamubwiye guharura, yovuga ati ivyo bintu ntavyo nzi. Bamubwiye ati gusubira mu byagezwe, yovuga ati ico gitabo jewe ntaco nzi, igitabo jewe nzi ni Taurati gusa. Mu mwaka rero wa 431 AD habaye inama yitwa Conseil de Efeze. Iyi nama yiswe Conseil de Efeze yabereye ahitwa Efeze, ni mu Bugiriki bw'uyu munsi. Iyi nama yabereye Efeze mu gihugu c'Ubugiriki. Iyi nama ikaba yari irongowe n'uwo bita Nestor. Uyu Nestor akaba ari we yarongoye iyi nama yo mu mwaka wa 431 AD. Iyi nama ikaba yatumijwe n'umwami w'abami, umwami w'abaromani Tewodoze wa kabiri. Uyu Tewodoze wa kabiri niwe yatumije inama ya Efeze. Muri iyi nama rero yo muri Efeze niho hafondewe ko Mariya ari nyina w'Imana. Bivuze ngo abantu bose babayeho imbere y'umwaka wa 431 ntabwo bari bwigere bumva ijambo rivuga ngo Mariya ni nyina w'Imana. Uyu munsi rero abantu benshi baravuga ko Mariya ari nyina w'Imana, na cane cane abakatolike barasoma igisabisho
bavuga bati Mariya mweranda nyina w'Imana udusabire twebwe abononyi. Ubwo rero iyi mvugo yo kuvuga yuko Mariya ari nyina w'Imana ndetse n'inyandiko zibigaragaza, ibi byose bikaba byabereye mu nama ya Efes, inama yabaye mu mwaka wa 431 AD, inama ya tumiwe n'umwami w'abaromani Tewodoze wa kabiri. Nguko uko Mariya yiswe nyina w'Imana. Byukuri Mariya ni nyina w'Imana, biratangaje cyane. Bibiliya rero ikaba yegeranirijwe hamwe nk'igitabo kimwe compilation officielle mu kinjana ca 4 inyuma ya Yesu. Mu mwaka wa 313 AD, umwami Constantine wa mbere wa Roma yatangaje ubukristo nk'idini ya leta ya Roma. Atasaba ko hofondwa n'igitabo c'idini rya leta ariryo dini rya Gikristo. Nguko uko rero baciye batangwa gukora inama zingene ico gitabo cobaho. Iyo nama ya mbere rero ikaba yahise iba mu mwaka wa 325 ariyo yiswe Conseil d'Nicea. Ubwo rero iyo ikaba yahamagajwe ku itegeko ry'umwami w'abami Constantine wa mbere wa Roma. Nawe akaba yatangaje ubukristo nk'idini rya leta mu mwaka wa 313 AD. Bibiliya ya mbere rero yegeranirijwe hamwe ikaba yarimwo ibitabo bigera kuri 73. Irangije gutunganwa no kwandika, narijya ko abayanditse bakoresheje intoke kubera ko atamashini zo kwandika Bibiliya zari zihari. Bibiliya ya mbere nk'igitabo ikaba yabonetse mu mwaka wa 405. Iyo Bibiliya ikaba yahise ihabwa n'izina ryayo bwite ryihariye. Iyo Bibiliya ikaba yitwa Sacra Vulgata. Iyo Bibiliya ya mbere yabayeho ku butaka bw'isi nk'igitabo cegeranirije hamwe gifise impapuro nk'izi nyene z'uno munsi, usibye ko yayandikishijwe intoke bitewe nuko atama mashini yo kwandika Bibiliya ye bwatangure gukora ico gihe. Iyo ikaba yabayeho mu mwaka wa 405, ikaba yahise yitwa izina ryayo ryihariye, bayita Sacra Vulgata. Iryo akaba aryo zina ryayo. Ico gihe rero Bibiliya ikaba yanditswe mu rurimi rw'igiheburayo. Hanyuma mu nyuma Papa Damascene wa mbere akaba ariwe yategetse ko Bibiliya ikugwa mu rurimi rw'igiheburayo ahubwo igashigwa mu rurimi rw'ikigiriki. Mu nyuma y'ikigiriki n'ubundi Papa Damascene wa mbere akaba yategetse yuko Bibiliya ija mu rurimi rw'ikilatini. Ubwo rero muri Bibiliya y'ibitabo 73 byari muri Bibiliya ya mbere y'umwaka wa 405, nuno munsi tuvugana abakatoliki bakaba bakivyemera uko nyene ibitabo 73. Mugabo abafise imyemerere ya Giprotestant abo bakaba barakuyemwo ibitabo bigera ku ndwi, aho uyu munsi basigaranye ibitabo 66 byonyene. Ubwo rero Bibiliya nayo ikaba yashizwe mu rurimi rw'ikirundi mu mwaka wa 1667. Akaba ariho Bibiliya ya mbere yasohotse yemewe n'amategeko, isohowe n'ishirahamwe bita Biblia Society of London, aho hakaba hari mu mwaka w'1967. Bibiliya rero ikaba yashizwe mu rurimi rw'igiswahili nago mu mwaka w'1950, maze Bibiliya ikaba yashizwe mu rurimi rw'iringara mu mwaka w'1961. Ubwo rero uwitwa Athanasius wo muri Alexandria niwe yemeje uko ibitabo bigomba gukurikirana muri Bibiliya. Ubwo rero ukutubona ibitabo bitonze uhereye ku gitabo c'itanguriro ukagenda gushaka kubyahishuriwe Yohana, uko bigenda bikurikirana, no kuvuga uwemeje ko bikurikirana ukunguku apanga uru rutonde akaba ari uwo bita Athanasius wo muri Alexandria. Ubwo abantu nabo baciye bahabwa akazi rero ko kuvyandika, bimaze gupangwa ingene bizoza gukurikirana, hamaze no gupangwa ibikwiye kuja muri kino gitabo n'ibidakwiye kujamwo. Ubwo ako kazi kakaba kahawe abantu 40 n'abandi babiri bajejwe kubakontorora. Ubwo rero bose hamwe bakaba bari abantu bagera kuri 42 abashoboye gutunganya no kwandika ico gitabo ca Bibiliya. Ubwo rero mu kinjana ca
13 uwitwa Stefano Rangiton, umupatiri wo mu gihugu c'Ubwongereza, akaba ari we yashize muri Bibiliya chapitre mirongo y'indangamajambo. Uwitwa Stefano Rangiton mu kinjana ca 13 akaba ari we yaje gushiramwo titre canke se chapitre imirongo y'indangamajambo. Ivyo Stefano Rangiton akaba yabikoze mu kinjana ca 13. Ivyo atarabikora ntabwo imirongo y'indangamajambo yari irimwo mu gitabo ca Bibiliya. Iyo mirongo ikaba yagiyemwo mu kinjana ca 13. Ubwo rero mu kinjana ca 16 mu mwaka w'igihumbi 1551 umufaransa yitwa Robert Etienne akaba ari we yashize muri Bibiliya amaverse canke se imirongo. Imbere yaho ivyo bikaba bitari bisanzwe bigize gute, bikaba bitari bisanzwe biriko. Ubwo rero ivyo bikaba vyakozwe n'umufaransa yitwa Robert Etienne. Ivyo akaba yabikoze mu kinjana ca 16 mu mwaka w'igihumbi 1551. Imbere yaho imirongo yose iri muri Bibiliya yose yari ifatanye nta tandukaniro ririmo. Professeur Dewin Vance akaba yahoze ari umwarimu wo muri kaminuza ya Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Professeur Dewin Vance avuga ati Bibiliya irimwo amakosa agera ku bihumbi 200. Ibi bikagaragaza yuko ari igitabo c'abantu biyandikiye n'ubwenge bwabo, bitandukanye nuko abantu bavuga yuko abacanditse bari bayobowe n'Imana, bari bayobowe na mutima mweranda. Professor Dewin Vance akavuga ati nta buryo igitabo c'Imana cogaragaramwo amakosa agera ku bihumbi 200 kandi agaragara neza. Ivyo bigaragaza yuko atari igitabo c'Imana, kuko Imana ntiyo kwandika ibintu by'amakosa canke ngo itegeke abayandikira bayandikire ibintu by'amakosa, kandi izi yuko bigiye kwigishwa abantu, kandi iyo Mana yahaye ubwenge. Akarorero k'amakosa Professor Dewin Vance atanga. Professor Dewin Vance nabivuze ko yahoze ari umwe mu bari mu bigisha muri kaminuza ya Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Professor Dewin Vance amakosa yo muri Bibiliya, akarorero ka mbere atanga, ikosa rya mbere ryagaragajwe na Professor Dewin Vance mu gitabo ca Bibiliya rigaragara muri Matayo ikigabane ca 27 ku murongo wa 5. Matayo 27 ku murongo wa 5 havuga yuko Yuda mu gupfa yarimanitse ku mugozi ariyahura. Aho ni Matayo 27 ku murongo wa 5. Ariko aho nyene muri Bibiliya mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa ikigabane ca mbere ku murongo wa 18 havuga yuko Yuda mu gupfa yaguye yubamye maze araturika. Professor Dewin Vance akavuga ati nta buryo Bibiliya yoba yanditswe n'Imana canke se abayanditse bakaba bari bayobowe n'Imana, Imana ikabibagiza canke se ntibamenyeshe ku vy'ukuri urupfu Yuda yapfuye, urupfu rwa nyago. Iryo rikaba ikosa rigira kabiri ryagaragajwe na Professor Dewin Vance kuva muri kaminuza ya Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rigaragara muri Luka muri Bibiliya, Luka ikigabane c'9 ku murongo wa 3, aho Yesu yabwiye abigishwa biwe ati mugende mutagira inkoni. Mugabo iyo usomye Mariko 6 ku murongo w'8 Yesu kandi ngo yaciye abwira abigishwa biwe ngo ntihagire ico mujane inkoni. Ubwo rero wo kwibaza ngo nigiki Yesu yabwiye abigishwa? Yababwiye bajane inkoni canke yababwiye inkoni ntibayijane? Iryo rikaba irindi kosa, kubera yuko nta buryo Imana yoba yarayobewe ico Yesu yabwiye abigishwa, ku buryo bw'uko ikekeranya hamwe ikavuga iti nimwandike yuko batwaye inkoni ahandi naho atayo batwaye. Irindi kosa rigira gatatu ryagaragajwe na Professor Dewin Vance rigaragara muri Samueli wa 2 ikigabane c'8 ku murongo wa 4, ahavuga yuko Dawidi ubwo yari mu ntambara yafashe abantu bagwana bagendera ku mafarashi bagera ku 1,700. Aho ni muri Samueli wa 2 ikigabane c'8 ku murongo wa 4. Mugabo iyo usomye ingoma ya mbere ikigabane ca 18 ku murongo wa 4 havuga yuko ahubwo Dawudi yafashe abantu bagera ku 7,000. Ubwo rero woca wibaza ni gute Imana yayobewe abo Dawudi yafashe, hamwe Imana ikavuga ati nimwandike 1,700 ahandi mwandike 7,000. Ku vy'ukuri ibintu bitagiye naho bisaniye muri ivyo biharuro, atani isano rya bugufi bihari. Ubwo rero Professor Dewin Vance akagaragaza ati kubgaya amakosa agaragara muri Bibiliya ni kimwe mu vyemezo bigaragara yuko ukuyemwo
amarangamutima Bibiliya ari igitabo c'abantu gusumba uko abantu bavuga ko ari igitabo c'Imana. Ikosa rya kane Professeur de Universe yagaragaje mu gitabo ca Bibiliya rigaragara muri Yohana ikigabane ca 19 ku murongo wa 17 aho havuga ngo Yesu niwe wenyene ubwiwe yitwariye umusaraba ubwo Bibiliya ivuga ko bari bagiye kumubamba, ubwo ngo niwe yitwariye umusaraba, bigaragara muri Yohana 19 ku murongo wa 17. Rero ariko iyo usomye Mariko 15 ku murongo wa 21 havuga yuko Simoni ariwe yatwaye umusaraba. Ubwo rero ugaca wibaza ati mbega Imana yarayobewe ku by'ukuri umuntu yatwaye umusaraba ko ari Yesu canke se ko ari Simoni yahumutwaje? Iryo rikaba irindi kosa rigaragara muri Bibiliya. Ndetse Professeur de Universe abandanya yerekana n'ikosa rigira gatanu aho rigaragara muri Yohana ikigabane ca 19 ku murongo wa 14. Professeur de Universe ati haravuga yuko Yesu yabambwe isaha zitatu. Ni Yohana 19 ku murongo wa 14. Usomye Mariko ikigabane ca 15 ku murongo wa 25 havuga yuko ahubwo Yesu yabambwe saa 3. Ubwo rero Professeur de Universe agacabaza ati ni gute Imana yoba itazi amasaha Yesu yagize gute yabambiwe ko ku buryo bw'uko iza gukekeranya no guhenda abanditsi bamwe ibabwira iti andika saa 6 abandi ni wandike saa 6. Ubwo rero ikosa rya gatandatu ari naryo rya nyuma mu makosa 2000 yashoboye kugaragazwa na Professeur de Universe kuva muri kaminuza ya Michigan muri leta zunze ubumwe za Amerika aho yagaragaje ko Bibiliya ifise amakosa 2000. Ikosa rya gatandatu ryo tugiye kubabwira bigaragara muri Yohana ikigabane ca mbere ku murongo wa 18 aho handitse hati nta muntu numwe yigeze abona Imana. Ivyo byanditse muri Yohana ikigabane ca mbere ku murongo wa 18. Ariko usomye kuvayo 3 ku murongo wa 11 havuga yuko Mose yavuganye n'Imana imbona nkubone. Ubwo rero Professeur de Universe agaca avuga ati ni gute Imana yovugana na Mose imbona nkubone, maze igaca yongera ikabwira Yohana kwandika yuko ata muntu numwe yigeze abonana n'Imana kandi izi yuko Mose yayibonye. Professeur de Universe agaca avuga ati none twovuga ko Imana yabaye buvyibagire canke Imana yabaye bwihende? Professeur de Universe ati Imana ntiyibagiye kandi ntiyihenze. Professeur de Universe ati ahubwo abanditse Bibiliya bayibesheye n'ibigirankana yuko Imana ariyo yabategetse kuvyandika kugira ngo bikunde abantu bizere kandi bemere Bibiliya ko ari igitabo c'Imana kandi babizi yuko ku by'ukuri Bibiliya ari igitabo biyandikiye ubwabo. Ubwo rero baza gusanga iturufu yo kugira ngo abantu bemere Bibiliya ni uko bobeshera Imana yuko Imana ariyo yagize gute yabibatumye. Ari nayo mpamvu rero ukuyemwo amarangamutima ushingiye no kurana makosa ya agaragazwa na Professeur de Universe birumvikana ko Bibiliya abayanditse ntabwo bari bayobowe na mutima mweranda, ntabwo bari bayobowe n'Imana. Ubwo rero no kubaza ikibazo ati wewe wemera yuko aya makosa yose yabaye Imana yari ihenze canke yaravyibagiye? Wemera ko Imana yihenda canke wemera ko Imana yibagira? We kubwawe wemeranya na Professeur de Universe ko abanditse Bibiliya babesheye Imana ko ari we yabibatumye kugira ngo Bibiliya yizegwe kandi yemegwe canke wewe urabivuga gute? Utubwire muri commentaire. Mbibutse ko ari Sowa Story mukurikirana maze mukamenya amateka agiye atandukanye nibi byose turimo turavuga. Ubwo mbasabe gukora subscribe kuri Sowa Story. Ikindi rero womenya nuko nta murongo numwe uvuga izina Bibiliya mu gitabo ca Bibiliya, ndetse n'iryo zina Bibiliya rikaba ari izina ryamuka mu ijambo ry'ikigiriki bita tarbiya. Iri jambo tarbiya rikaba ijambo ry'ikigiriki risobanura ibitabo. Iyo bavuze tarbiya risobanura ibitabo. Byatanguye gukoreshwa mu kinjana ca gatatu inyuma ya Yesu, niho abagiriki bakoresha iri jambo tarbiya bashatse kuvuga iki? Bashatse kuvuga ibitabo. Ubwo rero iri jambo tarbiya ry'ikigiriki akaba ari ryo ryakuwemwo ijambo biblokos. Iri jambo rero biblokos naryo akaba ari naryo jambo ryahise rikugwamwo ijambo biblioteke, maze iri jambo biblioteke naryo akaba ari ryo jambo ryakuwemwo ijambo Bibiliya, iyegeranirizo ry'ibitabo. Ubwo rero kubera ko Bibiliya irimwo ibitabo bitandukanye bigera ku 73, ubwo bakaba bahisemwo kuyita iryo zina mu mwaka wa 405 inyuma ya Yesu.
Bibiliya ya mbere rero yanditswe n'imashini ikaba yanditswe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana ane na mirongo itanu na gatanu igihe uwitwa Johannes Gutenberg yakora imashini ya mbere icapura Bibiliya. Iyo mashini bakaba bayise Gutenberg Bible. Iyo mashini uyu Gutenberg akaba yari umudagi. Uyu mudagi Gutenberg, Johannes Gutenberg, akaba iyi mashini yiwe yayikoze mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana ane na mirongo ine. Arangije kuyikora mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana ane na mirongo ine, mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana ane na mirongo itanu na gatanu aca ayicapisha Bibiliya ku ncuro ya mbere. Ndetse rero iyi mashini ikaba yahise ica yitiririrwa Bibiliya, aho bace bayimwitirira banayitirira Bibiliya, aho bace bayita Gutenberg Bible. Iyo mashini yacapiye Bibiliya ku ncuro ya mbere, aho hakaba hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana ane na mirongo itanu na gatanu ubwo Johannes Gutenberg yacapura Bibiliya ya mbere y'imashini. Ngayo rero amateka y'igitabo ca Bibiliya, igitabo gisomwa n'abatari bake ariko benshi bakagisoma batazi amateka yaco iyo cavuye n'ingene vyagenze, ndetse bamwe bakizera yuko ico gitabo coba ari gitabo cavuye ku Mana. Ariko ku by'ukuri twisunze ibigaragazwa n'abahinga ndetse n'abamenyi haba muri teoloji, ntabwo Bibiliya ari igitabo cavuye ku Mana. Ibi byose rero tumaze kudondagura ndetse n'ibindi mu birabana n'amateka ya Bibiliya nkuko natanguye ndabivuga, ubikeneye yobisanga mu gitabo citwa Verite by Jehom cyo mu mwaka wa magana atatu na mirongo umunani na kabiri. Ndetse ushobora no gusoma igitabo citwa Codex Sinaitis cyo mu mwaka wa magana atatu na mirongo ibiri na gatanu. Ushobora no gusoma igitabo citwa Doctrine Gracianum cyo mu mwaka wa magana ane na mirongo icenda na kane. Ushobora no gusoma igitabo bise Conseil de Carthage cyo mu mwaka wa magana atatu na mirongo icenda n'indwi. Ushobora no gusoma igitabo citwa Codex Vatican cyo mu mwaka wa magana atatu na mirongo ibiri na gatanu. Ubwo rero abari kwadukurikirana mwese ndababwire nti ushaka kumenya amateka yakurikire kuri channel yitwa Sowa Story, ariyo muriko murakurikirana ko iki kiganiro. Wumve amateka nibigezweho n'ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe, binyegurwa n'abanyeguzi b'ivyanyegejwe, babinyanyagiriza ababinyegejwe bose. Sowa Story murakaza neza. Ntimwibagire gukora subscribe Sowa Story murakaza neza. Nivyo mwavyumvishije neza, ntimwibagire gukora subscribe. Hasta la victoria siempre.